Ngagara n'ahandi za Mutanga Sud, twarungikwa mu mihana yabo kumenya amakuru yabo, kumenya iyo bava n'iyo baja, bakaguma bariko baratanga ayo makuru, baje kubacakira bose bazi neza amakuru yabo uko ameze. Ivyo bitera vyegereza ico kibazo nyene umbajije gikomeye cyane, mbega umuntu akorera iperereza umuntu yomumenya gute? Umuntu yokubwira ngo biroroshe, azoba ari umubeshi. Kumenya abantu bakorera iperereza bwa mbere bwo kumumenya no kuvuga ko aba yananiwe akazi. Urinze umumenya aba yabikoze nabi. Iyo azi kubikora neza ari umuprofessionnel, biragoye rwose kumufata kuko nawe ashyiramo ubwenge bwose bushoboka. Iyi kosa benshi bibaza ni ukwiyumvira ko abakozi b'iperereza ari abantu bafise uko basa. Ni ukwibaza ukishyiramo uti ibyo byose iperereza ry'abaSNDD-FDD, nk'ikosa rya mbere no kwiyumvira ngo nza gusanga ari umuhutu. Iryo ni ryo kosa rya mbere umuntu yashobora gukora. Nza gusanga uri umututsi ukiyumvira uti ibyo byose abantu bagwanye muri SNDD-FDD benshi n'abahutu, SNDD-FDD bayirimo benshi n'abahutu, uwo muntu yokorera iperereza zoba ari umuhutu. Iryo ni kosa rikomeye cyane. Mu bijyanye n'iperereza hose, yaba iry'Uburundi yaba iry'ahandi, hakoreshwa umuntu asa n'umugwi bamutumyemo. Hari umuntu yigeze kuntera inkuru, niba ko ari n'ibiganiro nayitanzemwo, yavuze ati mbega uwo ushaka gukora inoti itariyo y'amadolari akaca akora inoti y'amadolari 30, byoshoboka? Ugakora inoti y'amadolari 70, byoshoboka? Mu gihe inoti ya vrai, inoti y'ukuri, iya 70 itabaho, iya 30 itabaho, wewe ukaca ukora $4 ya $30 n'iya $70, mba bishoboka? Ushaka gukora $4 uteza gukora inoti isa n'inoti y'ukuri ibaho. Kora $100, kora $50, kora $10, kora amadolari 10, amadolari 5, uteza gukora ibisa n'ibihasanzwe. Rero n'iperereza, iperereza n'iryashaka kuja guperereza mu Barabu, rizorungika umwarabu. N'iryashaka kuja guperereza mu Bahindi, rizorungika umuhindi. No kuri n'ibi ry'Uburundi niko rigira. Ugashaka kuja guperereza muri societe civile, utegerezwa gukora umuntu ameze nk'abo muri societe civile, mbere vyiza anabarusha umwete, abantu bakamugira ifatiro. Ushaka kuja guperereza aba FNL, utegerezwa kuronka umu FNL w'akarorero bizera kandi ashikira Gwasa, ku buryo Gwasa avuga ati uyu niwe muntu ufise, imbere yuko amufata azoba ari we muntu yari afise. Niwe aja guperereza muri MSD, uwo muntu azoba ari umu MSD w'akarorero, niwe azobishobora ivyo bintu. Rero niwe aja guperereza batavuga rumwe n'ubutegetsi, nta uzoja kubaperereza avuga ngo jewe ndi umuSNDD-FDD, byoshoboka gute? Aza ari we muntu afise umwete gasanzwe wo kurwanya SNDD-FDD, akanerekana abandi bose bayigwanya ko ataco bamaze, ko ataco bashoboye. Wewe akaza avuga ko vyihuta ivyo agira ko ari igitangaza, akerekana umwete udasanzwe. Uwo niwe akoreshwa. Rero imwe mu nzira ya mbere y'ukumenya abakorera iperereza, ihera kuri kimwe nahereye ko numvise mvuga nti no gutangura kwiyumvira uti amakuru SNDD-FDD ikeneye n'ayahe, amakuru yihanze n'ayahe. Niba cyuhura n'umuntu arondera ayo makuru nyene, ibyo akora mu mayeri menshi ashobora gukoresha, ugasanga ibintu byose ariko arakora bizana gutanga ayo makuru mu butegetsi bakeneye. Aho hazoyemwe cyambere gituma uvuga uti uyu muntu ashaka iki. Niwasanga nk'umuntu ugasanga icyambere akubaza imisi yose ni mbega womenya Sinduhije ari hehe, mbega womenya Sinduhije agumera he, mbega womenya Sinduhije akura amafaranga he, mbega womenya Sinduhije, ukumva umuntu aguma abazivyo. Niyo makuru bakeneye mu iperereza. Ucutangura kuyaza muri wowe uti none uyu muntu uri kweka akeneye aya makuru ko jewe Sinduhije ndazi ko atwara MSD, ndazi ko agwanya ubutegetsi, ivyo ndabizi, jambo ryiwe ndarizi, ibindi ubwo je ndakeneye kumenya ngo anywera he. Ni kuri uyu muntu akeneye iyo detaye yose yo kwa Sinduhije, uzoca umenya kuri kumwe n'umukozi w'iperereza. Ubwo rero n'uburero buto, ngomba ntanga akarorero gatoyi muri societe civile, sinza kuvuga izina ariko reka ndagatange. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 hariho umushingamateka wa SNDD-FDD muri EAC yitwa Manase Nzobonimpa. Abantu baramwibuka Manase yaduka,
yaduka ashira habona ubusuma budasanzwe buriko burakorwa n'abategetsi ba CNDD-FDD ba Bunyoni bande avuga amafaranga yanyurujwe amamiliyoni y'amadolari yaragenewe abademobilize aravuga amakaye y'Ubuganda aravuga ibintu byinshi ahantu hamwe abantu bavuga ati mbega Manase yasaze yadutse avuga ibintu nk'ibi gute twari tumuzi ko ari uwo mu mizi nyene ya CNDD-FDD yarasanzwe ari na secrétaire wa conseil de sage ya CNDD-FDD muri société civile zanumva umwe mu bagenzi bacu kandi w'umwete mwinshi abantu bazi mu bikorwa bidasanzwe bya société civile arampamagaye yakunda kunyita ngo president wofisa akanya tukajana kwa Manase ntagora reka tugende Manase je sinabigenda mubona n'umusi n'umwe turagenda muhiriwe Manase aravuga jeje nyenda jugumira ndavuga ni uyu muntu ibintu byamuteye nibiki ariko ibibazo uyu muntu yamubaza ubwa mbere bwo byari birondera kumenya ko mu madosiye ariko arashyira habona Nkurunziza arimo nicyo kintu mu nyuma ndavyize ko sanga yari kwarondera mbega Manase yoba yimirije kuvuga ubusuma Nkurunziza yoba arimo ico natahuyemo ikindi natahuyemo kwari kumenya ko Manase hari ibintu baba bafatanye ziba vyimirije kurwanya ubutegetsi kugira revolution nkuko yavuga yuko hari ibintu biri structure yo barimo heureusement pour Manase nimba yarabirimwe ntavyo yavuze ingisho ziwe bumva nyine avuga shushe gose ariko nta bintu bije muri ivyo bariko baramurondera ko yavuzemo ndibaza ko ari cyo kintu cyakijije Manase ubundi abayaciye apfa kijya gihe niko inyuma baragerageje kumwica muravyibuka hatwe kwicwa muri gare i Kampala n'ahandi ariko ikintu cyamukijije ntapfire mu Burundi ntiyavugamwo Nkurunziza yavuga gusa ngo Nkurunziza arabireka ivyo bintu bikaba ntagire ico bivugako ako n'akarero ka mbere akarero kagira kabiri Mbonimpa arafashwe arapfunzwe byagirijwe bimwe byakiri bahondese muravyibuka wa muntu arampamagaye ngo turafise inama ngo kumugoroba ngo nza guhura na Willy Nyamitwe bonashaka tujane ngo tuvugane kijya kibazo ca Mbonimpa nambwira nti jewe simura na Nyamitwe ntibishoboka genda umurabe ni wavayo urambwira hari ku munsi wa gatanu ico gihe urambwira ivyo mwavuganye uwo mwanya mba nicaranye ahantu n'umuyobozi wa RPA ubu ngiye ndiko ndatangiye mu rusi maravuga ngo umuyobozi umwe w'iradiyo yari umuyobozi wa RPA Bob Rugurika twari twicaranye ahantu mu Rohero hamwe n'umunyamanga shingwa bikorwa wa Foko de Gordien Yungeko Bob Rugurika tubwira ikintu cyatuye twese tuga mu mazi aratubwira ati ujya bijya muntu mubona azaravuga mwari muzi ko abihabwa nabo mu biro by'umukuru w'igihugu akavuga ahejeje bakaca murungika mu badiplomate akacabwira ati mwumvise kijya kidosiye navuze none mwebwe mugiye kugira iki ati buriya babimutuma iyo bazi ko hariho umu ambassadeur Bujumbura batazi ibyo ariko arajamwo ashobora kuba yobuze amafaranga yimirije kuza bakaca bashaka kumenya neza uwo mu ambassadeur atazohava yabuze arabitubwira twavyuye amaso twese twirashoboka naka yoshobora gukora ibintu nk'ibyo okay turagumaho uwo munsi umugoroba urahera ntiyambwiye wa muntu kuwa gatandatu ntacyo yambwiye kuwa Mungu ntacyo yambwiye kuwa mbere mu gatondo numva ngo mfise umubonano na ambassadeur kigihugu naco ndashobora kivuga ntacyo bitwaye w'ububirigi woza tukajana tukavugana kuri cya kibazo okay ndaje turagiye dushitseyo sanumva ngo twasabye umubonano kugira tuvugane situation ya Mbonimpa okay rero Pacifique yo kubwira aho bigeze jewe niteze ko umuntu agira tubwira ivyo yavanye kwa Nyamitwe ntanumva ngo ni jewe ngira mvuge abwira ambassadeur ni ibyo byose doshe yifatwa ya Mbonimpa twese tuyize ico kimwe ntacyo mfise nongera ko ahubwo we aharutse kuvugana na Nyamitwe natubwira ivyo bavuganye okay aravuga ko Nyamitwe avuga ati Mbonimpa barashobora kumurekura avec quelques conditions iya mbere ko Mbonimpa asohotse prison atazoja ku maradiyo ngo avuge nkuko yoba ari intsinzi ko azova muri prison akanuma icya kabiri ko Mbonimpa
atazigera asubira kuvuga kuri ibyo bintu bya Kiriba Ondesi n'iby'ababikira. Cya gatatu ko agabanya ibintu byose avugira ku maradiyo. Ibyo ndabyumvise munima nimba ariko arumviza ikiganiro ngahaze kumbabarira kuko inyisho natanze yari ibabaje. Navuze nti nimba biruko mbonima arashaka pfire mu munyororo, niko nishuye. Ni kuko ivyo bintu bazoba bamukoreye izo bari inzira yo kutunumya twese. Inyuma ya mbonima nigenzo ca nkurikira bansohore bagize gutyo, inyuma yibazo ngo ari giteka azoba wundi ndende twese societe civile bayinumye. Ni rero hako batugira gutyo barafunga batwica, barafunga dupfunga duhereye mugabo izo condition ni inacceptable. Imana wa mu ambassadeur ndarumva nawe agiye muri ba ruhande rwanje, okay? Wa mugenzi wanje ndabona arashavuye arababaye. Hanyuma cha kibazo rero gikomeye Bob yatubwiye kica kiraza ubwo nyene ndanumva ngo mbe none ngo hamwe boguma mupfunze ubu birigi buzokora iki? Ambassadeur yari cyari gitama, abantu barakibuka mu ambassadeur w'umutama w'ico gihe ngo nakoza mu maso azunguruka ku ntebe. Hanyuma caravuga ati hariho tranche igice cy'amafaranga yo gufasha ubushikangaji bw'ubutungane twari hafi yo gusohora. Mbonima batamurekuye ayo mafaranga ntazosohoka. Aho niho naboneye rya jambo Bob Rugika yaduhaye icesi ndabibona nk'uko wowe uri kuraba filme zambona byose bibaye kumwe Bob yari yabitubariye. Hanyuma jeje ndavuga nti simva ngaha bino bintu nabivuze ko ndavuga nti buriya niyo tuje kubaraba hari ibyo nibaza ko bitarikeneye ko murinda kubiduha uko nyene. Kuko je ndamaze kumva ko ari abantu barungikwa na presidence ngaha bo muri twebwe baje kubakuramwe amakuru bakibazisha ibibazo kugira bamenye ivyo ingingo mushaka gufata, mu nyuma bakacarukira umukonse yo muri presidence aza kubatera ubwoba kw'ivyo bintu mutabiretse uzocuba declarer persona non grata. Hajya ambassadeur acayirukana wa mutama utanga atavuga ati jewe ibyo navyo bimbwiye amaze kubingirira kenshi si bwa mbere. Ati vraiment je nivyo ni kenshi babigize. Tiraje nababwiye ko iyi ari poste ya nyuma ndiko tibarashaka banyirukane ntaco bingira. Wa mugenzi wanje uwo munsi twasohotse biboneka nyene ko ari kitagenda hagati yacu, ivyo bitiwe. Mu nyuma ndanumva ngo tugende kuraba waserukira ONU mu Burundi ico gihe ari Parfait Onanga Onyanga, turaja kumuraba. Ico gihe abategetsi bari bakeneye iki? Bari bakeneye kumenya ko muri ONU kubera MONUSCO iri muri Congo ivya Kiriba Ondesi MONUSCO bashaka kumenya aho ONU ihagaze nuko izoha ifasha Mbonimpa igasohora ivyo bintu by'imbonera kure ziri muri formation muri Kiriba Ondesi. Turagiye aba twakiye Parfait Onanga, wa mugenzi wanje asubira kugira ibintu bihakwa kumera nka bimwe byari byabaye muri ambassade ya Belgique. Ariko hoho icyadutangaje muri ONU mubiri we umunsi Onanga nta nakimwe yavuze, yaraturamukije yaratwumvirije. Wa mugenzi wanje aravuga biheze ati murakoze tuzosubira hanyuma. Turagenda twavuye kimwe Onanga atubwiye. Mu nyuma natashe hari umwe mu bigo aratelefona arambwira ati buriya mwabonye ko no munsi atabakiriye ko yahora, mwabonye ko atavuze, hariho impamvu umuntu mwari kumwe arazwi ivyo arimwo ko ari ibindi bugi camuzanye sukure kuza Mbonimpa. Ntangura kumva ko nabo mu baserukira ibihugu batanguye kuba bamuzi. Simbe ku kandi karero kanyuma ko novuga bwinshi. Akanyuma turi mu Bubirigi uyu mugenzi wacu araduhamagara na bagenzanje bajya benshi mubona barongoye amashira hamwe yigenga bari mu Bubirigi. Aratubwira ati nasabye umubonano mu bushikiranganje bw'imigenderanire twoshobora kujana. Kenshi iyo dufise imibonano bene iyo turi benshi twabanza kugira inama tukavuga tuti we naka Pacifique wewe Fokode murazi gose ibintu by'abanyuruzwa uza kuvuga kuri ivyo naka wundi ndiko nakuvuga amazina abo twajanye ico gihe ariko uzaze baza kwimenya. Naka wundi wewe ufise maîtrise y'ibibazo ibi nibi nawe ufise ibibazo ibi nibi gutyo tukagabura amasije kugira ngo tushitse
turiko turavuga ntitwisubiremwo ahubwo dukompletane twunganirane turashitse twahanye ibyo tuza kuvuga dushyitse twese turagira aho twicaye ku meza turavuga wa muntu ashikiriwe aho kuvuga bimwe twavuganye ko ibyo aza kubaza ibyo tuzi ko we wakora ko azi neza tuza tubona yari afite agatelefone gato agafise munsi y'imeza arasoma nza numva abajije ngo Perezida Museveni w'Ubuganda azoza i Bujumbura nibaza ko hari mu ndwi ikurikira mbega mwebwe mubiri mwomenya azanywe n'iki azoba azanye ubuhe butumwa nkuru nziza azoba ashaka kuza gushika kuki mu Burundi tugwa mu mazi twese uwo muntu twagiranye inama mbere yo kuzaho twavuganye ibyo tuza kuvuga ibyo ari byo byose twabishyizaho tugezeyo icyo twavuganye ntiyakivuze ko yari afishindishije yiwe byaboneka ko ari ubutumwa arungikanywe nabo muri Presidence i Bujumbura ibi byose ndabivuze ishatse kuvuga iki kimwe wambaye uti umenya gute ukorera iperereza uyu muntu muravye mu bindi byose ni umuntu by'ukuri binavuga bibangamiye ubutegetsi bw'u Burundi ariko igikorwa ciwe nyamukuru ntabwo kijanye n'ibyo bintu akunze kuvuga ahubwo kijanye kugusuma amakuru nico navuze nti kuja kumenya abasuma urusaku kenshi nuko ubuzi ubwoko bw'amakuru intwaro ikeneye hanyuma ukaniga ibindi bikorwa uwo muntu akora by'ukuri bija mu ntumbero nyene yo kubangamira ubwo butegetsi cyane mu buryo ubu cyangwa ubundi biraboneka ko ibyo bintu bibufasha ni ukwiga bene ibyo bintu ariko sinabwiye ngo biroroshe bifata umwanya kwiga uwo muntu kugira utore neza ibyo arimo ku cyanyuma wambagije uti ibijyanye n'ubuhinga ngurukanabumenyi abarundi muri kino gihe benshi bahana amakuru baciye kuri WhatsApp ni benshi bagiye barambaza bati mbega WhatsApp ubutegetsi bw'u Burundi burashobora kuyiraba iki inyishu yacu iki no munsi sindayifise neza abo twamaze kuvugana bavuga ko ubwo bushobozi bwaba buriho babambwiye bati hariho iby'abashinwa babafashije barashobora kuraba amanimero make abo bantu bavuga ko maximum y'amanimero bashobora gukurikirana yoba nk'amanimero 4 amanimero 4 uyiyumviriye bya bintu byose navuze nk'umukuru w'igihugu ateza gucunga uko bingana so wari we wese kugira wisange muri abo bane si ibintu byoroshe kuko nk'umukuru w'igihugu navuze abantu bamubambere araba nibajya bamwegereye kurusha abinyuma iconze cyo nuko biramutse bishika nka WhatsApp ikaba bashobora kuyiraba ku bantu benshi ndi mu bantu bambere bo bimenya kuko abo tuvugana n'abantu benshi cyane hari abantu boca bafatwa ubwo nyene baje kuma makuru gushika uyu munsi nta muntu n'umwe arigera afatwa ngo yampaye amakuru ico kinyereka ko iyo capacity yo kushobora kuraba nka WhatsApp ari nto cyane iby'ubuhinga mu myaka iheze ntibabishyize ko inguvu bashyize inguvu kuri ibi byo kumviriza byo kwicara mu bantu ibi byambanga amatwi kumwe babivuga ku ntwaro y'abagaza ngo bambanga amatwi bo muri Sirete nibyo novuga bashyize ko inguvu kurusha iby'ubuhinga ariko muri kino gihe hariho abantu babo barungika kwiga amashure yo gukurikirana bene ibi byo mu buhinga ngurukana bumenyi nko mu minsi iheze bararondeye mu mbonerakure abantu bize aba engineer usanga bize ibintu bya electronique abize bya informatique barabarungika kwiga muri Tanzania hariho n'abandi barungitse mu Bushinwa ibyo bihugu cyane ubona ko bashaka ko abantu bigiramwo iperereza ryabo sinzi urugero uyu munsi baba bashobora kugera ko mugabe iconzi neza nuko baramutse babishobora kukurikira abarundi benshi ubwo nyene ndi mu bambere bazoyimenya kuko mu bazoba bampaye amakuru ubwo nyene zoca mbona umuntu babafashe bati uyu muntu twamufasha atanze amakuru Ego na nababajije imbere yuko harisa cyabaza kandi kabazo nabajije akabazo kajanye nibi bindi tumaze igihe tubona hari abantu bakoresha amazina atara yabo mugabo bandika ibintu byo gutukana ibintu byo gucafuza abantu mbega abo bo mu matohoza mwagize barimwo muri bamwe mwisaba informateur canke nurundi ruyeri rwo gukoresha ngo barukorana n'iperereza nimba hari cyo mwashitse ko muri amatohoza ico bikoze si bishasha ngira nuko abantu baba batagumye bakurikirana neza ntabwo ivyo bintu ari bishasha mu mwaka wa 2014 niho nzi ko Reverend Ndikuriyo yagirishije inama
agirisha inama akagwi gatoyi. Ico gihe naho nyene bafata ko ndi umuntu ndababangamiye, batinya uruhara nzogira muri 2015. Bagirana inama, umwe mu bari muri iyo nama niwe yaje kubimbwira mu nyuma, kandi ari mu bahoze bakora ibintu bibi cyane binyerekeye. Arambwira ati ico gihe twagize inama, aho twicaye atubwira ati nimuze dutore surnom, izina ry'itazirano tugira twite Pacifique, tuzoha dukoresha mu kumutuka. Sinza kurikoresha kuko ibyo byose nta muntu yoshima ko igitutsi bamushitse ko ari bafasha kugikwiragiza. Mugabo bamwe n'abandi iryo zina baragiye bararibona muri iyo myaka ryakorejwe cyane. Yambwiye ati twari twicaye, umwe akavuga izina, uwundi agatora irindi, uwundi agatora irindi, gushika turatora rijya twaciye dukoresha twese. Yari inama twakoze. Hanyuma muri iyo myaka nyene hari igihe bakoresha nk'amafoto bakanyerekana ndi gusa, ubundi bagira ari gusa, rimwe na rimwe yari Sinduhije n'abandi, ahandi bakaduha imitwe y'ibikoko n'ibiki. Yabwiye ati nk'irya foto uri gusa, umuntu yayipangiye amahera yari uwitwa Benjamin ndamuzi, si Benjamin wa wundi aserukira Burundi muri Sahara, ntabwo ari ujye ni Benjamin wundi yari muri korale komeza gusenga kwa Nkuru Nziza, yabaye mu bantu begereye cyane Nkuru Nziza. No Benjamin wundi uyo nk'uyu yatanze amahera, arambwira ati iyo foto yawe bayikoreye mu bwiza, ushaka noja kwereka bayikoze. Ico gihe rero haciye havuka amakonte ya mbere kuri za Facebook cyane cyane y'ukudutuka. Nta bitutsi byo bishoboka bitangiye ko muri iyo myaka hagati ya 2015 ngira na 2019 gutyo. Nta bitutsi bishoboka ntagiyeyo noba ntatutswe. Hari imbuga atakindi kijejwe atarukunuka. Harabayeho n'abantu abategetsi bantutse icese. Abantu baribuka Jacques Bigirimana muri 2017 ko yakoze ikiganiro aravuga icese ko abantu banyuruzwa ari jewe ndabanyuruza. Aravuga ko ko mbere benshi ngo ndabarungika muri Peyiba, ko ku muntu wese anyurujwe ariko ari jemba namunyegeje boca nunguka ngo €3,000 amajambo ari no naho mwoja kuri YouTube, ariko ni ibintu byahanahanye hose, ibintu byaputswe icese. Akarero yatanze ko ari genda bikora, yatanze ku kiziga cyo kwa Rambere Bitangimana, kuko ico kiziga ni je nakironse nanose ifoto yaco ubwa mbere. Avuga ati muzobona nk'umuntu apfuye, kazobona Pacifique afite ifoto y'umuntu apfuye n'amaraso akimuriko. Temwe byoshoboka gute atari we yatumye abamwica. Rambere Bitangimana navuze ibyo yakoze byose, ibyo yakoreshejwemo, ngene yanyurujwe turabifise, n'ingene yishwe. Ariko ico gihe yabwiye abarundi ati ibyo ni Pacifique byose aba yabikoze. Umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yatanze ikiganiro muri 2019 aravuga icese ko ari jewe nyuruza abantu, ko ari ndondeza inyuruza abantu, hanyuma igagaruka kuvuza amaruru. Inyishu natanze navuze nti none ko ari jewe ndabanyuruza, mushatse kuvuga ko ari jewe ngaba bakazungu, nuvuga ko niperereza nsigenda rigaba, hanyuma ni kweri ki jewe nyuruza, mwebwe mutanka gutohoza. Mwanka gutohoza kugira mu nkingire, ni urukundo rwinshi mumfitiye rutuma mudatohoza ngo muhana abantu bakora ivyo bintu, ko giye nerekana abo bantu bose babikoze mubireka kugira mu nkingire. Rero kutukwa ndabimenyereye ko muri kino gihe hari abandi bafashe iyo nzira. Ubwanje ni prolongement ya bya bindi nyene. Mu mwaka wa 2024 amajya mu ntango twararonse amakuru avuga ko mu iperereza bafashe umugambi wo gushiraho imigi y'abantu bajejwe kunyishura ngo kuvyo nandika byose, bakaza barabihemberwa n'abandi bafite igikorwa cy'ukuntuka yabajewe n'abandi mu bahani hagati y'akazi na muntu bagenda basohora ibintu bitaryohera ubutegetsi. Ayo makuru narayaronse kenshi bene sirana yandika, uwo nibuka yanditse uwoja kurondera ku rubuga rwa King Murundi, nimba bikishoboka kubitora. King Murundi ndazi neza ko yabisohoye muri 2024 yaravyanditse. Inyuma gato bace dutangura kubabona, hatanguye abari mu Burundi bamwe bahora bakora ibintu bitwa ngo n'aba influenceur. Aba influenceur batari bake tangura kubona inyandiko, ibiganiro, binuka bishyira ko amazina ateye isoni,
byaragwiriye, haravuka n'urundi rubuga bigisha amacakubiri ku rugero ruteye ubwoba rwitwa ngo murundi cakenge murubona, rwihaye kumvuga ko rambika ibara abavyeyi banje ntaco rudakora. Mu minsi mike yakurikiye twaciye tubona mu bahunze naho nyene hari abandi badutse, mbere bamwe bakava mu bantu imbere. Nari numva bashima rwose ibikorwa dukora muri Fokode, jewe nyene ubwanje bashima, mu biganiro bimwe nagiyemo numvise bashimira rwose. Icyo numvirije ivyo bahavuye bamukamwo ntusanga bitandukanye n'ibivugwa na bamwe abandi bari mu Burundi. Igitandukaniro nuko bamwe bacavuga ati n'abatutsi, abandi bakavuga ku bahutu, ariko amajambo akoreshwa usanga asa, bavuga ko ari je nyuruza, bavuga ko n'imvugo zitangaje, yaba jewe yaba n'abandi. Ni nk'uko iyo migwi ahandi hantu ubona bashimitse gukora ko rwose no kuri Radio Tabara wicura kibona rwose. Navuze aho uza kwibonera ya definition de la menace à la sécurité nationale, n'ingene mw'iperereza baba cafye abo bita basi. Ikintu kiza kugutangaza n'ingene abo bantu bamwe bemera ko ari abasendefdd, abandi bakavuga ko bagwanya sendefdd. Ibyo bavuga bigasa kandi byose bigatumbera kuri vya bindi nyene iperereza biba ryamaze gukora byita ko ari byo bibangamiye ubutegetsi. Aho nta kintu nza kurenza ko ubwanje kuba ibyo bintu bihura, sinzi igituma ngarukije aho. Ni imwe mvuga ni mwese akoresha ubwenge bwiwe. Ego Jiberi niyaba unkundiye mu kanya ngira ngo turaza kwakira abanywanyi batwihanganire. Twavuze ko ikiganiro kidasanzwe kandi turumva ko umutumira afise amakuru menshi adushikiriza. Mu kanya ngira ngo Jiberi woduza bariko barasaba amajambo kugira ngo bashobore kugira icyo bashikirije. Mugabo imbere yo tubakira nagira mbaza akabazo kamwe Pacifique nahazwe. Umuntu abumvirije amayeri iperereza rikoresha kugira ngo rishobore gufata abantu canke kubakurikirana, turumvamwo abantu bari hafi y'abantu, inshuti, imiryango, abantu bari hafi yacu, cyane cyane mwavuze abakozi b'Imana. Uyu muntu aravye ingene mu Burundi abantu bakunda gusenga kandi bemera abantu b'Imana, yo umuntu yabavuga ati abantu bapfuye n'ubu bakiriko. Mbega mwebwe mwibaza ko ayo mayeri abantu boshobora kuyazunguruka gute canke kuyevita gute? Urakoze cyane. Icya mbere cyo nze kubwira abakozi b'Imana bambabariye babe bumva kumenga nabagwanije bose. Uko nyene hari abakozi b'Imana batari bo, niko hariho n'abakozi b'Imana bose. Kuvuga ngo abakozi b'Imana bose sibo, oya, hariho abapatiri beza bakora igikorwa cy'Imana, bigisha ijambo ry'Imana, bari ku ruhande rwo gukiza umuntu. No mu bagiye banyuruzwa ndazi benshi batabawe n'abapatiri canke bashizwe mu bigo by'abapatiri bakira gutyo. Nk'uko nzi mu bapatiri, iyo mvuze abakozi b'Imana ari abantu bato bagira amasengero yandi gusa. Mu bapatiri jewe ndazimwo bamwe bakoranye n'iperereza, bakorera Nkurunziza, banafashije mwinyuruzwa ry'abantu. Hari habonye ntibuze wari ubwa mbere bivuzwe mu Rwanda ariko baravuga bakozeho nyabwoko, aho twumva ngo bene abo bakozi b'Imana babigiyemo. Ugiye muri abo b'abaporoti, aba benshi twumva ngo ni ba profete, ba apotre, urabona ko amatitre y'umurengera bigoye no kuyavuga. Harimwo bamwe b'abakozi b'Imana b'ukuri by'ukuri, harimwo n'abandi biteye isoni ibintu barimwo, ari abakozi b'iperereza by'ukuri, ibikorwa bakora ari iperereza. Hari umuhungu yatubabaje cyane yitwa Blaise Pascal Ndayisenga, ndakunda kose gukoresha uburorero. Blaise Pascal Ndayisenga muri 2016 uyu muhungu yarabaye mu myiyerekano y'amizikingo cya gatatu hariya mu Cibitoke. Hanyuma bwa mbere yasengera mu isengero kuri Eglise Vivante ryo kwa Edmond Kivuye, arimuka aja kuri isengero riri hande ryadutse bita Eglise Israel y'uwitwa Vital Apotre. Araba no mu bikorwa by'ishengero uwo muntu bajyameze nk'abadiyakoni bafasha abantu, hariho n'ikigega ngo mu isengero, akaba ari mu babika amafaranga y'abariko baraziganya. Hakaba n'uwundi rero bakorana nawe nyine bavanye muri Eglise Vivante bajana no muri
Eglise Israel barakorana barizigiranira bitwa nk'abagenzi. Uyu Blaise bamwe bamutazira Kiroge tukiri muri kaminuza je nari ndamuzi, araheza arabona ko umutekano wiwe ubangamiwe cyane, afata ingingo yo guhunga, yashaka guhungira mu Buganda. Mugabo mbere yo kugenda aravuga ati jewe sinogera ntagiye wa mugenzi wanje narijya dufise kajya gasandugu ngende naramweretse ibyo byose twakorana byose ndabimushikirije. Blaise aja mu gisagara cya Bujumbura ajya kuvunja amafaranga hamwe kwa Kirahwata muzi nawe nyene mu nyuma bahavuye bica. Ahageze ahamagara wa mugenzi wiwe araza amubwira ati burya rero jewe aha ndahafashe ndabona ko ivyanje bitoroshe, ngira mpunge mugabo sinogera ntagusezeye urati kuri umuvukanyi wanje, rero nashaka ntagusezeye ndabikubwiye ndagiye mu Buganda ahandi ko mvuje amafaranga kugira ndonke amafaranga aza kunkoresha bambe anza gukoresha. Hanyuma ako kanya haciye akanya azabona haje imodoka yo mwiperereza, imodoka yo mwiperereza ije ikibafata bose yaba Blaise yaba umwe bakorana bafatiwe hamwe baca barabatwara mwiperereza. Kenshi rero ingene uza kubona uwatanze uwundi muri bene ivyo uzibona mu nyuma umwe abonetse uwundi akabugirengera. Blaise yigeze asubira kuboneka, wa wundi bafatanywe wewe yaciye ayitahira muhira. Ni kenshi dufise ubuyobe n'ubwo abantu bafatiwe hamwe mugabo umwe bose bakaba banyuze umwe akaca yitahira uwundi yigeze asubira kuboneka. Niko byagenze. None nka Blaise icyo yari gukora cyari igiki yari gukora icyambere mbwira abarundi nigisha abarundi mu bihe bimeze gutya nuko abarundi bateza kwiga kubika ibanga ndabivuga inshuro nyinshi cyane ndabisubiremwo. Ibanga niwo muti w'ibibi. Abantu bahagarike gutanga amakuru adakenewe. Je iyo umuntu amanuje ngo ngira mpunge ndamubwirane nimbugira uhunge babambaza ngo inzira ngo bocamwo ngo mbego batahe abwira nti ivyo bintu byo kuza kubaza inzira nivyo nyene ibica. Ukaramushatse guhunga urategura umunsi ugira ko ata muntu n'umwe wabwiye, yaba uwo muvukana yabande uzobabwira washitse ntibikenewe kubanza kubasezera. Nanje ntuzumbwire ngo umunsi munaka nzogenda. Fata inzira witegure ata n'umwe wabwiye, wifatira imodoka uzojabuka. Mugabo ukaja ngo bavyara bawe ngo banasenge ngo bande ngugiye kubasezera, nta wuhunga asezera. Iyo usezeye uba wavertishije abaza kugufata. Rero ibanga kuja ku mukozi w'Imana, genda muvugane ivy'ijambo ry'Imana, genda muvugane ibyo kuguhezagira, genda muvugane nimba ari ugusengera gusengera. Mugabo ntibisigura ngo genda umubwire ibanga ryawe, iryo banga ry'agacamutwe, iryo banga ry'umugabo wawe, iryo banga rya so. Ntibikenewe kuja kubivuga. Ivyo ukaja kubivuga uramugurishije arapfuye. Mudufise igihugu kimeze gutya, dufise iperereza rijejwe kurwanya abarundi. Muri ico gihe barundi nimugira ubwenge mumenye ibivugwa n'ibitavugwa. Nimuhagarike gutera inkuru z'ubuzima bwanyu, nimuhagarike kwama muri ko murivuga jewe ndi wo kwa naka dupfukana na naka navuganye na naka nandikiye naka. Ivyo bintu bifute. Abantu iyo baje kumbwira umuntu anyurujwe muri ndondeza bakandondera bahora batangara. Umuntu umwe uwo bavuka umwe arambwira akampa nkamuha ibibazo byose akambira hagiye kwirondera. Haciye umwanya nkaza mbona haje mushikiwe akambaza nkamuha bya ibibazo byose sinshobora kumubwira ngo navuganye na musaza we, kirazira. Mu nyuma hakaza umutanzi, mu nyuma hakaza bo nyene bahora bafatana ko twavuganye bose nuko bisanga bari kubarondera amadone amwe. Mugabo nko muri ndondeza ikintu cya mbere tugira ko kirazira ko tuvuga duhaye inkuru, kirazira ko tuvuga ko umuntu twavuganye n'uwo tuvugana turamubwira tuti ku neza yawe ntihagire ubuja kubwira ko twavuganye. Bamwe rero uza wumva ngo reka ngo mbanze mbaze mu muryango ko bavyemeye ngo ndagaruka nkabwira ni ivyo bintu byo kubaza imiryango nivyo bibakwegera, kuko iyo miryango yuzuyemwo bamwe babasenga FPD, bamwe bari kumwe nawe abanyurije. Hari uza kubwira akavuga ngo reka ngo manze mbaze ngo naka n'umugenzi, ngo reka mbanze mbaze Museremu. Nibuka umuntu bayurije umugabo muri 2019 zanumva ngo reka ngo mbanze mbaze Museremu ngo je n'umugenzi. Ubaze Museremu ari Museremu ajejwe urwego rubanyuruza.
ivyo bintu mw'abagore mutagira ubwenge n'inyabaki muzi rero ni dede ico gihe yari dede wagira baze hari muri 2020 na 2019 yari septembre 2020 novuga izina mbona wavuze umukenyezi ndetse kurivuga ambwira ngo reka mbanze mbaze museremu n'umugenzi ubaze dedeyi kandi dede yari arundika abanyutse umugabo wawe nivyo kwikingira kubika ibanga nico gishobora gukiza abantu ego ngira ariko nkuko wari wabisavye ubu n'umwanya w'igice cya kabiri cya kino kiganiro muratwihangana no munsi n'ikiganiro kidasanzwe turaza kurenza ko iminota ku mwanya wahariwe kino kiganiro cya Fokode ariko imbere yuko mpijambo abona amaze kuduza Alice Hakizimana mwibutse amategeko ajanye na kino kiganiro kugira ngo ntihagire urenga umurongo canke aza konona kino kiganiro kugira ngo duhe ijambo abashoboka bose hanyuma kandi kize kurangira amahoro. Alice Hakizimana mwibutse amategeko agenga kino kiganiro. Ego me Triberi ngira ngo amategeko ni ayandi nko mu bindi biganiro twama tutunganya muri Fokode nuko uza gufata ijambo ngira ngo twogerageza tukabanguka tukakoresha umwanya no kuvuga ngo tubaze ikibazo umutubiri no munsi numwe biraza koroha ariko tubaze ikibazo kijanye n'ivyo turiko turavuga ngaha nituje mu bindi kugira ngo benshi basore kuronka akaryo kugira ico bashikirije eka mbere n'ufise icashikiriza ari guterera canke ari ubundi muco yotanga yogerageza agafasha umwanya muto tugerageze dufate hagati y'iminota nk'itatu ubaye myinshi bitanu kugira ngo amahirwe aboneke kuri benshi kugira ico bashikirije. Ikindi twamandushimikira ko muri bino biganiro nuko dukoresha imvugo y'ukubahana kugira ngo ivyo dushikiriza bishobora kugira akamaro nta vyo gutukana canke vyo kurengera karimbi abandi muri kino kiganiro ngira ngo Jiri twutangura guha amajambo abayasavye. Ego Alice Hakizimana urakoze cyo nongera ko nuko mwokumviriza neza kugira ngo ikibazo cyabagijwe cyane cyamaze kwishurwa ntihagire numwe agisubiramwo hanyuma kandi tugerageze kubahiriza umwanya. Batatu ba mbere nadugije Alice Hakizimana harimwo Shovino mu Gwengezo, hari Bonfise Niyongere n'uwitwa Dignité, turakira batatu hanyuma ndaza kwakira umugwi wa kabiri ugizwe n'uwitwa Andris Izahake na Medkit abandi ndaza kubaduza hanyuma mugabo bwa mbere twakire batatu ba mbere. Shovino mu Gwengezo nimba muri ko muranyumva mwiriwe. Sinzi ko Shovino mu Gwengezo muri ko muranyumva nimba atari hafi no bandakira uwa kabiri. Bonfise nimba muri ku murongo, Bonfise Niyongere mwiriwe. Mwiriwe neza Jiriberi, sinzi ko namwe muri ko muranyumva 5/5 cyangwa 100%. Turabumva 100% Bonfise Niyongere. Ubwa mbere nagomba nshimire cyane ishyirahamwe Fokode, nshimira bivuye ku mutima by'inkoramutima Pacifique Ninahazwe kuri ibi biganiro ariko aratanga yerekana ubuhinga canke amabi akorwa n'iperereza n'ingene barikora. Ubwa kabiri nshimira bariko barakurikirana canke batanze amakuru y'ingene iperereza rikora, nongera ndamushimira ukuntu yagerageje kugenda yerekana ingene abantu bahindura amazina canke bahinduranya bafise intumbero yo kugomba kononera aba bafise intumbero, ugasanga nk'ishyirahamwe Fokode bagomba kurisaba gukora ibyo Fokode idahamagarirwa cyangwa ugasanga ivyo isamirizi canke irindi shyirahamwe bidahamagarirwa gukora ivyo ridakora kugira ngo ukumbure barisenye. Rero iyo bariko baravuga amajambo bavuga ugerageje gukurikirana ugasesangura ukaraba uwungukira mu byo bariko barakora niho uhita ukamenya by'ukuri uti uyu muntu akorera nde. Reka je numva nta kibazo nogira n'intererano nuko abarundi bose canke benshi bashoboka bazokurikirane iki kiganiro kice ku mihora itandukanye kugira ngo ibi bintu biriko biravugwa na Pacifique Ninahazwe no munsi bibera inyigisho abarundi benshi bikunze mbere n'abanyamahanga bashobora kuba bari mu bibazo by'umutekano canke byo kugirirwa nabi nkuko abagirirwa nabi n'iperereza ry'u Burundi bimeze. Nibutse kandi ko CNDD bitekereza iby'iperereza naho nzoba ntaye umurongo gatoyi tugire dukwize iyindi myaka 29
ruhuna apfuye hari kuwa cenda Nyakanga navyo nyene muri bajya abantu bagiye bahitanwa n'iperereza mwashizemo urutonde cari bahitanywe CNDD-FDD muramushiramwo ko nawe yari intwari muri societe civile kiza abarundi bose ataravya amoko kandi jeno bibaza ko ari umweranda naho abajeje kubikora batarabikora. urakoze cyane Bonfils niyongere kumbura ngira nako mwacishijemwo n'ikarikajanye n'ikiganiro ariko ngira akamo mwateye kumviswe reka niyuse abariko badukurikira imbere yuko nakira umunywanyi agira kabiri ko kino kiganiro kiriko kiraca kibiriraho kandi ku mbuga ngurukana bumenyi za Focode kuri Facebook abari kuri Facebook mushobora kutwandikira namwe ibibazo dusabye kandi n'abariko muradukurikira ko mushobora kugira like abariko mudukurikira ku murongo wa X ariyo Twitter mushobora kugira ko tweet kugira ngo abenshi bashobore kudukurikira kandi bumve ibi biriko biravugwa reka twakire Shovino mu Gwengezo mwiriwe neza cyane mwiriwe mwese muri kumurakurikira ikiganiro mwiriwe kandi n'abagitunganije mbanje rero gushimira Focode ishyirahamwe Focode ku bintu bimaze imyaka n'iyindi biranga ibintu n'ukuri igikorwa cy'inkoramutima cyane igikorwa cy'igihugu igikorwa hamwe ngira nti kuri uno mwanya n'abasendere b'igihugu bose bagishigikiye uretse abari mu kwaha ubutegetsi nishimire cyane shimire ivy'imvamutima Pacifique Ninahazwe ku gikorwa ubwira n'ubumenyi n'ubukerebutsi abishiramwo kugira atange umuco buri munsi ku bijanye n'ibibera mu gihugu cacu nashaka nisabire Alice aze kumpa basi n'umunota umwe urenga ku minota 5 yatanze kugira jewe sigure ibiriko birabera mu gihugu cacu kuva imyaka n'iyindi ariko bijanye n'urwego rw'iperereza Shovino mu Gwengezo ego cyane urwego rw'iperereza amarero Pacifique muzo yashikirije cyane yashikirije imigwi yagiye iraba yagiye irarabira yagiye irahigwa n'ubutegetsi cyane gose muri iyo migwi habayemwo amashirahamwe adahaniriza politiki habayemwo amaradiyo habayemwo n'ibinyamakuru ndetse kuko nibuka neza na Iwacu yarigeze gukurikiranwa na Yone muri iyo migwi rero uko vyagiye biragenda habayemwo kandi n'imigwi ya politiki yagiye irahigwa cyane y'ubutegetsi sinosiga inyuma umugambo IPDS Gamibanga sinosiga inyuma umugambo MSD na cyane iyo onye eka ndetse n'umugambwe FNL naho abanywanyi bawo batigeze baboneka cyane mu bintu bijanye no kwanka amategeko mabi no kwanka agacinyizo n'ukuri aha no ndabivuga nk'ubizi kuko abanywanyi uretse Rwasa abanywanyi ba FNL higeze basiruka kuri ubu rugamba twe twagiyemo ama rero nashaka jewe ngaruke ku vyatubaye ko twebwe IPD kuva mu mwaka w'2009 nomenyesha Focode n'abarundi benshi bariko baradukurikirana ngaha ko kuva uwo mwaka eka ndetse mu mwaka 2008 mu mwaka w'2008 jewe nk'umuryango abana banje barize bahunga batazi Bujumbura abana bavukiye Bujumbura barize bahunga en 2015 batazi Bujumbura kuko kuva iyo myaka twe twahigwa buhoro ku buryo buri kira joro hateza kuba abantu bagerageza kurira uruhome rwacu ariko nuko natwe twari twaripanze ku buryo uko bagerageza niko basubiza inyuma Menace yagiye gukomera rero kuri twebwe mu gihe ari bigaragariye ko amatora yibwa ya 2010 imigambi yose tukaja hamwe ni Alex yari yafashe
iya mbere ati nukuri ndabasabye muze ngaha abibaza ko amatora yibwe rwose ni muze ngaha muri ico gihe nabagaza on s'est retrouvé ensemble hajya mu Kinindo hamwe umwe wese agira ati nabagaza agira ati jewe nagiye gutora nari kubona kanti wanje n'abana banje na bene wacu nabuze mwijwi na rimwe ama rero imigabo yose ija hamwe ati reka twanke ibyavuye mu matora yose impuriza ko ati mu rwego zaje gushikiriza iryo jambo ndagenda kuri maison de la presse ndashikiriza yuko imigabo yose yagiye mu matora yasi ibyavuye mu matora kuko bigaragara neza n'ibimenyetso byinshi ko amatora yibwe noneho twe mu kinama twarifatiye itonga amasanduku yangana 100 uwitwa Emmanuel Nderimana na Dumize Imana bafashe amasanduku yari yanyerejwe ahantu mwonga baragenda barayatora bica intandaro ariko bafatwa ku buryo rero kuva ico gihe jewe iwanje mu rugo ntagasuye gucaruka uretse ko noneho haciye haba rero ko uvyunyuka kuko nacemba umuvugizi wa ADC Kibiri kuko iyo nama twayire kwa Alexis yacivamwo ADC Kibiri ncamba umuvugizi wayo mu nyuma ncamba icegera ca ADC Kibiri rero ivyo bintu vyabaye ku migambwe yose yagerageje kwerekana ko ibintu bitari koragenda neza mu gihugu cacu none rero twarashishika tugaragaza ko bitameze neza mu gihugu cacu aho ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2014 twahisemwo kugira imyiyerekano iyo myiyerekano twari tumaze igihe tuyisigura ikigamije nibuka ko umuyobozi mukuru w'igipolisi yandoneye buca tubikora ati rero mfise itegeko ryo kubica mu rwego yasanze hafi mu rugo iwanje ati dufise itegeko ryo kubica rero nimwaje mwibarabara jewe bizombabaza ubuzima bwanje bwose ko nzoba narafashe iyo ntumbero nkayibahiriza y'ubutegetsi nkakwica naciye mpamagara Alexis Ubija araza twese tumufasha yuko turinda kuja mu matora mu myiyerekano rero icabaye ngaho s'il vous plaît twisanze turi imigambi ibiri MSD na IPD kuko haciye haba n'ya manipulation pacifique yerekanye ngaho yuko baca ku bantu byitwa ko musangira urugamba bakonona ivyo rero bahavuye bishikira Adolphe atanga itegeko mu migambwe nk'umwe ifise ishusho canke gute atari imigambwe y'abatutsi baca babuza abantu bose kuja mu ibarabara tuja twirotuza tuyemeze na bamwe bo mu mugambwe wacu kuko naho nyene kubera hari harabaye ikintu cyo guca mu migwi y'amadini yakivuze neza iyo migwi y'amadini buca tugira yamaze hafi nk'imisi 3 isigurira abantu yuko iwacu IPD yari gizwe majorité n'abayisilamu hari abantu baciye bafata iya mbere ati ivyo bintu n'ivyo abatutsi ku buryo rero haciye haba ikintu c'uko abagiye muri ville baraboneka wari umugwi ariko bica bituma rero ko izo manifestation bazitesha bararasa no kurasa niho zaca bananiza mu ngoro y'umugambwe ya MSD rero nobabwira yuko abanyepolitike twaciye mu bihe bikomeye cyane twebwe nkanje uretse ko iminsi yose bagerageza kurira impome nobabwira yuko n'igihe cya manifestation hageze ko tuji Dar es Salaam gusigura yuko manifestation atari abatutsi bashaka kweruka ku butegetsi gusa ari uko twanse ko amategeko ahonyangwa nobamenyesha yuko nagiye kuri aeroport ngiye gufata indege kuri aeroport ngira imana
uwaraje kumfata bari kunyica ngira Imana uwaraje kumfata siko niba abandi batigira baraba televiziyo niba abandi batigira barumviza amakuru bava ku kazi barushe cyangwa bakaja mu misa ndamucako ndurira abo twari dusangira urugendo bafashe ibarabara arahamagara ati mugwenzi je ndi mu ndege waciye mu ndege urapfa rero ko mutambwiye muntu wunge gato n'ukuri ngeze hariya twarabikoze hama rero muri ico gihe hacahaba imyerekano siko bituma yuko twebwe tutaja turasubira mu Burundi nsubira muri Dar es Salaam mu nama y'aba chef d'etat bakarere narafatiwe i Dar es Salaam nuje meje kuzuza formalite zose siko nshikiriye waraje kundegera aca baranyora ati mugondeze n'uyu siko barantwara ivyo zose vyakorwa n'abantu mu nyuma nahavuye menya baca bantwara ahantu bategereye ko imodoka ihava ishika kuko yacerewe bantera ahantu dans un petit coin umuntu warambye ati utubabarire hariho igikorwa turiko turakora wahava igikorwa ca leta yo ngaha hamwe na leta y'iwanyu ambasaderi ngaha yitwa Ntambuka niwe yabikoze yaduhaye itegeko voilà rero hariho ikintu yashikirize c'amagroupe WhatsApp Pacifique urakoze cyane groupe WhatsApp zarakoze ibara mu gihugu cacu nashimye koma wagiye urashikiriza ido nido imigwi yakoresheje n'ubutegetsi WhatsApp rero bene wacu niko muratumva ngaha niko muratumviriza muraraba mwirinde ku WhatsApp kuko zirimo imigwi zirimo abantu rero hari umugwi ndimwo WhatsApp nja mu migwi mike cyane ndi mu bibiri hari mu bibiri maze imyaka ibiri maze umwaka umwe ataco dasubira kuvuga kuko simbona sinemera sinshemera ibintu biba bishingiye kuri WhatsApp alors ama communauté religieuse niyo bacako hariho umuntu Pacifique yavuze muri manifestation burya twagiye turabona ibintu byinshi cyane nije nari ndazirongoye hari ibyo twagiye turabona usanga umuntu atakina jeje atari gufutura abantu abo bantu rero bamaze gufotorwa baca babashikira narabyiboneye parce que nari imbere y'abantu baca ayo mafoto bayafotoye ayo mashusho baca yaruka muri documentation siko rero ibi byo ni byarakoze ibara cyane bwa butegetsi bwaragudukwikira cyane kugira butwice jewe mu Rwanda haje abakomando batandatu kunyicirayo ncangizwa n'u Rwanda kuko isangura natanze ko nzoca ahantu ku promettre un document abumvise message bayumvise nabi bayitanga ukutariko ni komando y'abantu batandatu barafatirwa mu Rwanda baje kunyica barabanyeretse barezoma namwe ramenyemwo avyumva rero ngaho nashaka n'ukuri nsabe abari muri societe civile no muri societe civile hari abantu bakoresha ndabaha akarorero n'ukuri umuntu mu mwanya wanyu jewe hari umuntu umwe muri societe civile igihe kimwe yavuga ko azokwikorana imyerekano jewe ndagenda bamukikuje mu gitondo mu gituba nk'umubanyi ndagenda numva ivyo bintu n'ukuri mu masaha y'ine ata muntu n'umwe yari bwamwegere cyangwa mubaza ivyo ari vyo nzambona abantu bo muri presidence baraje nizi neza muravyumva babonye uwo muntu acarantaramura atisohoka gato tubise gato abantu nzi neza s'il vous plaît umuntu nari ko ngiye gushigikira ngura ama présence ngiye gutabara ndamusanga ko abo bantu batusanga hajya arantaramura bamara isaha bariko baravugana uranyumva société civile uko Pacifique atashimye kumuvuga izina na je sishimye kumuvuga izina ariko uwo muntu
icyamuranze nta n'umunsi n'umwe yigeze kwemera ko bamufotora ifoto ari kumwe n'abagenzi be bo muri sote civile. Uwo muntu rero ashikiza ama message hamwe wewe utaba uzi ibintu hamwe uwo muntu ashikiza ama message hamwe ubona ko uyu muntu ni uw'iwacu gushika, ariko uwo muntu rero ariko arakorana n'ubutegetsi n'ibintu byadushwayemo muri senarete. Twabona ko turiko turakora neza. Niko kabazo nagomba kubabaza Shovino mu Gwengezo kumbure ngaha kuri uno murongo murantunga no kuri Facebook harayi ugwaruka rwishiri ko rurabakurikira barabazi uno munsi murongo ye Seforo Arusha, ariko mwaciye muri ADC kibiri, mwaciye muri Senared no munsi naho mugeze ntituze ko bimeze neza, ariko twagiye tubona yuko ibintu byose byagiye biba muja hamwe bitigeze birama. Mbega mwasamburanye kubera kamere kanyu canke mwasambuwe n'iperereza? Si kamere kacu, kuko kamere y'umuntu nuko umuntu amugiriye nabi aramubabarira ngo kandi atazi kwigira vyibagiye. Rero burya butegetsi twese muri rusange bwari bwaradukoreye nabi cyane, bwaratubwiye nabi cyane. Umugabo rero kandi na kamere y'umuntu nk'umure agaya asuzugura ibikorwa bibi, niyo kamere y'umuntu. Agaya asuzugura ibikorwa bibi birimo kwica, birimo gusahura, birimo kurenganya umuntu, birimo ububeshi. Iyo niyo norma kamere y'umuntu. Rero twe twabona ko iki kiduhuza n'ikintu cyo dufasha kugira burya butegetsi butere ubuhave. Ariko rero ibyabaye mu nyuma niko twasanze ko benshi twatwo turahengana, twatwo turabeshana. Ubu munsi umwe mu muduga tuvuye mu nama, sinzi umuntu yiketse uwundi muri twebwe nyene habuze gato kugira abo bantu bagwane turi mu muduga, bariko baragirizanya ati ni wowe ubabwira, ati oya nawe ni wowe ubabwira, ndafise ibimenyetso vyinshi nurasenya ivyo tuba tuvuyemo. Uwo munsi navyo numva yuko noneho ya opposition y'iwacu itakiri ya opposition jewe nzi mu mutima w'iwanje, mu mushahi w'iwanje nemera, ahubwo turimo abantu batwinyegejemo, turimo abantu ega mu nyuma biri bube ukuntu systematique mabarataje. Shovino mu Gwengezo munkundiye ngira ngo ndumva ko amakuru mufise ayatari make, Fokode idukundiye ngira ngo twosubira tukatunganya ikindi kiganiro kugira ngo mushobora gutanga amakuru mu buryo buramvuye. Ndazi ko na Pacifique Ninahazwe afise ayandi makuru menshi atashoboye gutanga ngaha, mugabo kugira ngo dushobore kwakira abandi banywanyi ngira ngo twosongora kugira ngo abandi bashobore kuronka akanya kukushikiriza ivyiyumviro vyabo. Twobatumira mu kindi kiganiro mukazoshikiriza ivyo vyiyumviro vyanyu n'ivyo byabashikiye. Mugasongora kugira ngo tujambe abandi. Ariko ngira yovuga akajambo kanyuma kuri ico kijanye nimba ari perereza ryabasambuye muri Senarede. Mufise umunota umwe Shovino mu Gwengezo. Ico noshikije bwa nyuma nuko turinda kuba dufise umutima w'igihugu cacu, kuko igihugu caratwibarutse kiraturera, siko tugera aho tugeze tuzogisiga hajya, ariko amareta yoyo azoguma arengana. Arico gituma nsavye nshimitse ko abarundi twese twoshira imbere inyungu z'igihugu c'iwacu, ntidushire imbere inyungu z'umugambi runaka, inyungu zacu bwite. Dushire imbere igihugu c'iwacu kuko kiriko kiradusiga. Ngeze aho umwansi ashaka ni igihugu ca nyuma. Rero uku kuntu twebwe nk'abarundi uno munsi uyoberwa uri muzima ninde, uyoberwa utari muzima ninde. Nico gituma nosaba
twebwe twihaye intumbero yo gukurikiranira hafi ahantu turi uburere bwose turimo iya ntwaro yaturungitsemwo tumenye twijajare ariko tubandanye turangwa n'umutima wo gukunda igihugu cyacu tureke kuba naifu twizera abantu bose kuko bose burya n'umubantu 15 muba mugendana umenye ko harimo igitigiri kitari gito uno munsi urakoze cyane Sophie no mu bwengezo guhanura abantu kutijajara ngira mutwemereye tuzobatumira mu kindi kiganiro ariko murashobora kuguma hano ku murongo ngira nihagira ubabaza kubijanye n'ingene abanyepolitiki pereza ryabasambuye dushobora kuza kongera ijambo nubwo umwanya uri kuratujana Alice Hakizimana unyemereye twabuze ubuntu urakoze cyane Sophie no munyemereye tubandanye ikiganiro Alice Hakizimana nimba uri kuranyumva mu mugwi wa mbere harasigaye witwa Dignité hanyuma mwitegure mu mugwi wa kabiri kuza kwakira Mbonima Andres Isaac na Medict Dignité nimba munyumva mugerageze kudasubiramwo ivyamaze kuvugwa mwiriwe nikaze mwiriwe cyane nibaza ko munyumva turabumva mugerageze gukoresha umwanya no kudasubiramwo ivy'abandi bavuze nabyo nsubiramo kabisa ndoge kwijambo yego nakuri nk'abandi bose nashaka mbaze ndamutse Pacifique by'umwihariko ndamutse namwe bwe muri ko muramufasha mu kiganiro Pacifique yego turabumva kubera Pacifique ndamukoze umwihariko yize ku ishuri nize ko na jewe kandi yiga hariho ndanamuzi cyane pe rero birangyoheye kubona nshobora guhurira mu kiganiro nawe ariko arashikiriza kandi ntibintangaje kubyo ariko arashikiriza kuko niko sanzwe ndamuzi ko muduge kwijambo Dignité muri kiguma mwanya kuri ico sinja gutwara umwanya munini pe nivyo nibaza ivy'iperereza nashaka ndamwongerera ikindi abarundi turakwiye kuva mu muco no kwita ukwijajara nk'ivyo Shovino mu bwengeza avuze cyangwa naivete ubundi umuntu iperereza ubundi byo byuko bikora ariko arabibabwira mu gubundi iperereza rikora uko nyene rikoresha abantu rikoresha iki kandi ribayeho kugira rishobore gutunga ubutegetsi ico nta gitangaza kirimo ariko ikindi kintu nibaza kiranga abantu bakwiye kumenya kiranga umuntu akorera iperereza uzosanga ari ubundi umuntu akorera iperereza by'ukuri n'umuntu usanga ari waciye bugufi avuga amajambo make naho uwo mutuka ntakwishure naho uwo mutukana we ntashavure naho umubwira ivyo adashaka akagerageza ukaguma ubona umenga ni ibintu bisanzwe uwo muntu ntushutangura kumwikeka cya kabiri iperereza rya civile na jede rya gisirikare biratandukanye kuko umwe n'umuntu yinjira mu basivile cyane ivyo rero bikora ku bantu benshi ariko irya gisirikare kenshi ubundi muri normale rija kuraba kenshi mu bihugu ku bihugu ibintu bishobora gufatira ku bihugu cyane mugabite iperereza ry'abasivile nk'iryo rya seneri rifatira ku banyagihugu bwabo babangamiye ubutegetsi ico rero nshaka kuvuga yuko iryo perereza mbandanye kuri Pacifique byarakoze kabana benshi je vous donne un exemple en 2015 ibi ndabibabwira ntababesha yavuze groupe WhatsApp y'abanyapolitike yabaye celebre yagiyamwe abantu benshi hari umuntu naje yinkwegeye ndayijamwe mugabo ndaraba hamuja kuraba bayigize bose sinigeze nandika n'umusi warimo jusqu'à ce que une fois havuze umuntu yari umunyapolitike nzi ko yari afite n'umugambo avuze ndandika ndamusubije nibaza yuko iyo message nasubije muri iyo WhatsApp hajemwe abantu benshi bayikomanta ko bayivuga ko cyane aciye akanya mbona umuntu yari umuvugizi wiwe sinzi aho yakuye donc yayikuye muri groupe c'est sûr iri mapere aramvugisha ngo nabonye ibyo wanditse ngo shangura ziri yuko nandike ndabishikiye ndamubwira wowe je nanditse iciyumvira kubera iki wumvise ufise imbaraga zo kubanza kuza kumpamagara ikintu rero ngomba gusigurira abantu benshi barabaniye ubundi biroroshe ivyo Pacifique avuze ni byinshi kandi nemera
mugabo biroroshe no kubwira mbwira igituma wowe wovuga nk'ubujendi yadukije amagaye abanyamakuru mwebwe mwagishije iganiro nta na hamwe tuzinanye mugabo kumva ikintu ca mbere ntangura kukubwira ntanguye gushikiriza politike kubera amaze kumva ko uvuga politike canke ugwanya senderi imisi yose umuntu aza kurondera uwo uri canke agukeneye k'amakuru abanza kuja mu nzira ushaka abanza kukuvugisha ivyo ukeneye nawe bavuga ati narumvise ko yanka senderi ipfo yuko mvuga ivyo ashaka kugira muje kuvugana ivyo ushaka none mu makuru yose ico mpanura abantu rero nukumenya ko nimba vy'ukuri uri muri ibi bintu byaba bya politike canke utanakunda n'ubutegetsi numenye ko atanu mufitiye confiance uza ukubya politike banza umwidentifie mbe yema ndamuzi uwo muntu aje kubera iki mugabo gushika uvuga nkango ntuze ko yambwiye ko yanka sendede birahagije navyo nabwiye abantu muri 2015 nibaza ko Pacifique naje nko atavuze amazina naje ntabomvuga amazina mugadazi yuko abantu muri societe nabibwiye societe civile muri 2015 baratweretse abantu bavuga yuko bamwe bavuga ngo bariko barondera ibiroberi abandi bariko bagira iki ndababwira nta na rimwe n'umusi wa rimwe ndifuza ko CNDD yovaho ndifuza ko ubutegetsi bwohinduka igihugu kironka amahoro ariko anokenka nta na rimwe kuvuga yuko wanka CNDD bihagije kugira ndakugire confiance ibihagije ndanababwira ndazi ko